iragindani birashoboka yuko batora ujya munyota barashobora kugira mankete bagapima kugira ngo barabe eske n'umuriro usanzwe n'amapudre basuseho nibiki vyabaye kuko turi mu gihugu burya naho tufise amahoro tutako turumva inko hirya no hino ariko kandi burya amahoro si ijana kwijana kuko mu gihe uzi yuko ari abantu b'inkozi z'ibibi bari hirya no hino ntogya mu mukondora zose rero bashobora kuduca mu ryahumye bakagira nk'umugambi wo kugira ngo habe amasanganya mwe nayo ariko kandi nituvyemeje ariko tuvuga duti birashoboka ariko nimba vy'ukuri leta yacu yifuza yuko tomenya imvo n'imvano z'iyo miriro yamishika agasakisaki biturira amagareri biturira amasoko muribuka yuko no mu minsi yahera no kuravya ibintu byagurishwa hajya ahantu uravye ubutunzi bwari muri kijya kibanza n'ivyo amakori babinjiza amakori menshi mu gihugu hajya igihugu kirahahombeye n'imiryango ndetse n'amabanki nayo nyene yarahahombeye kuko ari amabanki yatanze amadeni hari abantu twibaza yuko barafasha amadeni hama bagaca bagwatiriza biga bibanza nyene kuko ikibanza ufise parcelle ufise itongo nk'itongo rero nk'abagwatirije biga bibanza no munsi ntabihari vyarahiye rero muri ico gihe ya banki wagwatiriza ca kibanza nta ciza kunguka kandi banki nayo nyene izobona yuko wagize ivyo bibazo mugabo gusa nka banki urazi amafaranga ya banki ko adaherana ntibazobura ingene bazovyifata ukundi ariko n'amabanki n'ibiringo vyo kuriha nk'umuntu yari kuriha nk'ideni mu myaka 2 ntibigikunze baza ko ikibazo atari umuriro ikibazo s'umuriro ko natwe ngaye muhira duteka imisi yose kandi turakoresha umuriro dukoresha ibibiriti mu kwasa amamashini turafise amaresho a gaze turafise amambabura dukoresha amakara tukasa tukagirane ikibazo si cy'umuriro ikibazo nuko tugomba dutera kamo leta n'inzego zibijejwe barabi ngene bukora amatohoza yimbitse bamenye mbega uyu muriro wavuye hehe mbe wazanywe n'iki hama nimba ari uburyo buke buhari leta yongereza uburyo kuko iki ni ikintu gisubiza inyuma igihugu yongereza uburyo kuri zo nzego ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe amwebwe mwese mama mufata umwanya wanyu mugakurikirana imbuga zose za Télé de la Richesse akubagira n'umugisha kandi novuga ko tubishimira cyane cyane bivuye ku mutima abantu b'Imana nizira ko mumeze neza cyane abo bitameze neza no gukomeza mukihangana Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu je nitwa Aloise Sniper reka nongere kandi ndabashimira ko bamama mudukurikirana imisi yose na hose reka nshimire n'umusaza abari inyuma ya kamera yitwa Edmond Vibes nawe n'umutipe agerageza kugira ngo muronke ama image meza cyane nkuko mubona rero imbere yanyu turi kumwe kandi n'umumama novuga ngo n'umuntu yibashe cyane n'umumama avuga ukuri kwinshi n'umwigisha mwiza ngira ngo mwese mumaze kumumenya umuntu kandi afise byinshi yo bigisha rero bana natwe mudukurikirane kuva ikiganiro gitanguye gushika impera y'ikiganiro nimba utarakanda kuri subscribe kanda subscribe kuri Télé de la Richesse hama ubandanye ubona ibiganiro byose bigenda bica kuri Télé de la Richesse rero mu cubahiro ciwe tumwakire abanza baramutse ngira ngo niho byogenda neza kubera ko imyaka mfise n'imyaka afise ntiyo nkundira yuko ndamuvuga mu izina rero niyo mpamvu ndamwakire agire kabidondora nkuko dusanzwe tubikora ego murakoze cyane nkuko mubivuze nitwa Madame Sabine Karimunda nkaba ndumukozi w'Imana hama nkaba kandi nkaba ndumuvuga butumwa umwigisha nkuko mubivuze kandi ikindi nije ndi icegera c'umunyamabanga mukuru wishira hamwe rigwanya isesagurwa gitunga ry'igihugu n'ibiturire Olicom
mu mfunyafunyo. Ego ndabaramukije abo tuza kubana muri kino kiganiro, nizere ko muri amahoro mwese. Namwe ndabaramukije mumenyesha amakuru. Ego natwe tumeze neza cyane kandi nizera yuko n'abadukurikirana baba bameze neza kubera ko barinze bafata umwanya bakadukurikirana. Kiba ari ikimenyetso cyiza yuko bameze neza kandi Imana ibiherega umugisha cyane. Madame Sabine, igihugu cyacu bisa nuko bitameze neza, umuriro wabaye ndase. Umuriro byahiye byahetse. Kino kibazo cy'umuriro mukibona gute mwebwe? Ikibazo cy'umuriro cyangwa ikibazo cy'uko ibintu biguma bisha, cyane cyane aya masoko n'ibi by'amagareri, uriko uraraba by'ukuri byabaye ndanse kuko bisha gasakisaki. Yego. Uko tubibona birateye intundu n'agahinda, birababaje cyane. Ego ni ikibazo nkoramutima cyane kuri twese abadandaji n'abatari abadandaza. Ego novuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Mfati n'akanya nihanganishe ababuriye ibyabo mu masoko aguma shama kino gihe, mukomeze mwihangane, Imana yabahaye bijya ifite n'ubushobozi bwo kongera ibindi. Madame Sabine, novuga ngo muri Galerie Ndayizamba hamwe no muri Le Parisien harahiriye, novuga ngo amafaranga tugerageje gushira ibyahiye amafaranga ntitwoja munsi y'imiliyaridi 20. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'abadandaza muri rusange n'abarundi bose muri rusange nta ruhombo rukomeye rushobora kugaragara ku gihugu cy'u Burundi bitewe na zino Galerie zibiri zahiriye n'imitahe myinshi. Nukuri nkuko nababwiye ko bibabaje cyane kandi birateye n'ubwoba. Igitigiri cy'amahera yo bayahiriye hajya mwebwe nk'abanyamakuru murasi ko murondera amakuru hirya no hino, twebwe ntituraronka ivyegeranyo kuko bijya bisaba mankete maremare, ariko amaso yanje aho yageza ko narahasumira n'amagareri tuzi cyane tugenderamo kenshi cyane. Nukuri ku gihugu n'uruhombo runini ku vyerekeye ryaterambere, hama ku miryango naho nyene ni ingorane ziteye ubwoba. Mu miryango arisubira nyuma, mu miryango ari ukuntu batazosubira kandi kuja mu vyo kwisununura ngo bikunde mu buryo bworoshe. Hama kandi hariho n'ikibazo kizoba c'ubushomeri. Ubushomeri bugiye kwiyongeza. Murazi yuko muri amagareri benshi barakoresha abakozi, ugasanga abanyene imitahi siyo bari, bafasha abakozi 4-5 bari mu kastandi kamwe, hama bigafasha kugabanya ubushomeri mu gihugu. Rero abo bose baca basubira kwicara mu nzu, umva basubiye muhira. Nico n'ikibazo gikomeye. N'ubukene bugiye mu bantu, n'ubukene bugiye mu miryango, n'ubukene bugiye mu mpande zose. Nukuri nkuko vyabaye ndasubiye kandi kubahoza, duhojeje imiryango yose yabuze, duhoza abarundi bose kuko n'ahantu warabo kavuga uti ego vraiment birafise ifoto y'iterambere. Wararaba zige Galerie uko urarengana kubona ko centre ville itanguye gusa neza. Hanyuma uno munsi uhaciye umengo n'ahantu ni ahubwo uhabonye nko ku ifoto umenga n'ahantu n'ifoto bafashe cyagiye c'intambara ya kabiri y'isi yose. Narigena no umuriro utarahera ucaka. Ni kibazo je no mu gitondo nahaciye, numvise ntosubira kuhacira igira gatatu ko harateye agahinda, harateye n'intundu kirese utarazi ivyo bagurisha hajya ahantu. Ariko uravye ibintu byagurisha hajya ahantu, uravye ubutunzi bwari muri kijya kibanza, n'ivyo amakori babinjiza amakori menshi mu gihugu, hajya igihugu kirahahombeye n'imiryango ndetse n'amabanki nayo nyene yarahahombeye kuko hari amabanki yatanze amadeni. Hari abantu twibaza yuko barafasha amadeni hama bagaca bagwatiriza biga bibanza nyene kuko ikibanza ugifise ufise parcelle
ufise itongo nk'itongo rero nk'abagwatirije bijya bibanza uno munsi ntabihari vyarahiye rero muri ico gihe ya banki wagwatiriza ca kibanza nta ciza kunguka kandi banki nayo nyene izobona yuko wagize ivyo bibazo mugabo gusa nka banki urazi amafaranga ya banki ko adaherana ntibazobura ingene bazovyifata ukundi ariko n'amabanki n'ibiringo vy'ukuriha nk'umuntu yari kuriha nk'ideni mu myaka 2 ntibigikunze kubera iryasanganya ryabaye rero ni uruhombo runini birababaje cyane n'agahinda ni ukuri vya bintu bavuga ngo ubwanwa bwarapfuse umuntu ni ibintu bibabaje cyane kandi ku bantu bavuga ngo bahora bashorera mu bijye bibanza canke abari tugeze kuhadandarizaho urumva yuko biteye agahinda ku rwego rwo hejuru navuga ngo kuva uno mwaka utanguye tumaze kubona ibintu byinshi byahiriye mu gihugu cy'u Burundi byinshi cyane bisa naho uno muriro canke no masokasha bisa naho byaburiwe umuti ku buryo abadandaza bamwe bamaze kwiyumvira yuko ushobora kuza barataha batahanye ibidandazwa byabo akadandaza amagapakira ku mugoroba agatahana bigatuma abijyana muhira kubera ko abisize ati none byose ndaba basanga byahiye rero no kuvuga ngo umuriro usa n'uwaburiwe inyisho mu kino gihugu cy'u Burundi ubona leta ikwiye gukora iki kugira ngo uno muriro kandi utoregwe inyisho ku buryo tudatoswa kumva ngo hahiye isoko baza ko ikibazo atari umuriro ikibazo s'umuriro ko natwe ngaye muhira duteka iminsi yose kandi turakoresha umuriro dukoresha ibibiriti mu kwasa amamashini turafise amaresho ya gaze turafise amambabura dukoresha amakara tukasa tukagirane ikibazo si cy'umuriro ikibazo nuko tugomba dutera kamo leta n'inzego zibijejwe barabi ingene bukora amatohoza yimbitse bamenye mbega uyu muriro wavuye hehe mbe wazanywe n'iki hama nimba ari uburyo buke buhari leta yongereza uburyo kuko iki ni ikintu gisubiza inyuma igihugu yongereza uburyo kuri zo nzego dufise inzego vraiment zibishoboye zirashobora kuba zizogira ikibazo cy'ibikoresho kumbure ariko nimba vy'ukuri leta yacu yifuza yuko tomenya imvo n'imvano z'iyo miriro yamishika agasakisaki biturira amagareri biturira amasoko muribuka yuko no mu minsi yahera no mu ikambi harabaye gusha ibintu vyaraturise uko nyene rero ibi bintu leta igomba kubihagurukira hama babishiremo ingufu nyinshi cyane bakore amankete ashoboka kugira ngo bamenye mbega ni kubera iki ego bamwe bavuga ati amasanganya ego amasanganya yabaye nituvyanse ariko ivyo mu Burundi birateye ubwoba birateye ubwoba uko bigenda bikurikirana urabona yuko birashoboka ko barimo na sabotage rero turasavye yuko leta yokorana n'inzego zibijejwe babashigikire bongereza uburyo muri zo nzego habe amatohoza yimbitse mu bindi bihugu aho bamaze gutera imbere cyangwa aho bafise iryo shaka no kwinjira gindani birashoboka yuko batora ujya munyota barashobora kugira mankete bagapima kugira ngo barabe eske n'umuriro usanzwe n'amapudre basuseho nibiki vyabaye kuko turi mu gihugu burya naho tufise amahoro tutako turumva inko hirya no hino ariko kandi burya amahoro si ijana kwijana kuko mu gihe uzi yuko ari abantu b'inkozi z'ibibi bari hirya no hino ntogya mu mukondora zose rero bashobora kuduca mu ryahumye bakagira nk'umugambi wo kugira ngo habe amasanganya mwenayo ariko kandi nituvyemeje ariko tuvuga duti birashoboka birashoboka kuko uravye ingene bisha ukaraba umuvuduko w'umuriro njye baza yuko baronse ibikoresho bikwiye barashobora kumenya impanuka impamvu z'uwo muriro ikibituma hama rero
bace baraba ingene babigenza. Ico ni kimwe. Hama ica kabiri dusavye leta nuko inzego zijejwe ivy'inyubako, ubushikiranganji bujejwe ivy'inyubako niburabe bukorane n'ibisata vyavyo kugira ngo babwire abantu bubaka bakurikiza amategeko y'inyubako. Uriko uraraba amagarero yubakwa nga mu gihugu cy'u Burundi, amagarero menshi ntakurikiza amanorme, ntakurikiza amategeko y'ubwubako. Rero iyo uriko urubaka ukubaka nukurikiza amategeko kenshi birazana ibibazo. Kuko urabona raba nk'igihagarero Ndayizamba nta na hamwe kizimyamoto yari kurengana kugira ngo izime, ariko iyo bakurikije amanorme mu kujya gusaba aho bagomba kubaka, nimba bavuze ko ari amagareri afise ukuntu yubakwa, bubake barabaha amaplan agasigara ikibanza cyo kugira ngo haboneke vya vyuma canke ya miduga yoza gufasha mu gihe habaye isanganya cyane cyane ry'umuriro. Hama abubaka ihoteli bafise ukuntu bubaka, abubaka amazu abantu babamo izige bita za appartement bafise ukuntu bubaka. Rero turasavye dushimise inzego ziraba ivy'uburaro ivy'inyubako bakora ibikorwa vyabo kugira ngo amasanganya yabaye hariho inzira. Nibaza yuko ivyohiye n'ivyo baye vyinshi cyane nk'uko vyagenze. Twebwe twarabikurikiranye hamaze kuzaza kizimyamoto nyinshi. Hariho amaza kizimyamoto zo mu basirikare zari nyinshi cyane, izo mu gipolisi, hariho n'ama societe civile, mugabo bose basuka amazi bari inyuma, alors que hagati hariko harasha, indani hariko harasha. Rero nta kuntu umuntu yari gukiza ivy'indani kandi haguma haturagurika ibintu batazi ivyari vyo, mugabo tubibaza ko ari amaparfum ajya amavuta ibintu mwe n'ivyo n'ibindi. Rero n'inyubako z'amagarere barabe neza, bazubaka nabi, zubatse nabi, ntibakurikiza amategeko, bazubake neza. Hamwe boca babashirako na ya mazi y'amatangi y'amanuze y'amastoke y'amazi y'amapu y'amazi abari ngaho hafi, habaye ikibaye cyose n'abenegihugu bashobora gufata imipira bakifashisha kizimyamoto itaraza. Ariko kenshi biba bakaza kugufasha ataho baca. Nahamubona rero n'amasoko babasavye kwagura utubarabara to mu masoko, babasaba gukuramo ibintu vy'imbaho, ni muntu mbere kugira ngo bakingire mwene izo mpanuka. Ariko turasavye leta vy'ukuri ishire mu inguvu babikore, kandi baraba inzego zose zijejwe ibintu bicarane, hama bashiremo n'amasosiyete civile tugira ico dushikirije. Kugira muri kano kanya tumaze kuraba ingene amasoko ari karasha, ninde muntu akwiye kubazwa bino bintu? Ibi bintu igihe cyose isanganya nk'iri ribaye rikaba mu gihugu, twese duhanga amaso umukuru w'igihugu. Ariko kandi umukuru w'igihugu nawe afise abakorana nabo. Nawe nyene tubimubajije cyangwa tuvuze ati umukuru w'igihugu nagira icyo ashikirije, icyo avuga cyangwa icyo akoze, nawe acayikora kuri za nzego ziba zibijejwe, za nzego zo hasi, kugira ngo nawe bamubwire nawe nyakenshi bamubwira après les enquêtes. Mugabo ubu arashobora gushikiriza ijambo ry'ihumure ryoremesha abantu bagize amasanganya hajya, kumbure bumve yuko hari akantu kabahaye ingoga kaguma kabaremesha. Ego nuko tugerageje kuraba ibintu biriko birasha mu gihugu ni byinshi cyane ni byiza cyane. Nizera yuko bishobora kuba nk'amasoko ariko arasha asumbaye karubakwa, aya ari karasha nayo karubakwa, ayamaze gusha ni menshi. Mbona kazoza tuzova twishikako mu gihe ibintu kuragenda nk'uko ukuntu tubibona. Nivyo ibiriko birubakwa n'ibiriko birasha, ugereranije ibiriko birasha burya sibike.
nivyo vyinshi aho. nivyo vyinshi. Dufatiye nko ku masoko biriko birashimika nivyo vyinshi. Dufatiye nko ku masoko, kandi murazi neza yuko kenshi isoko ryubakwa iyo irindi rihejeje gusha. Mm. Niko tuma tubona kenshi twarabibonye aho amasoko amaze gusha baca bubaka irya kijambere ryiza cyangwa bakaca baduza irindi kugira ngo babene gihukumbure bagize ivyo bibazo ntibagume bayerera mu mabarabara baronke aho badandariza. Rero nko mubivuze yambona kazoza ibi bintu nivyo abandanyuko ni kimwe muri vyinshi vyotuma yambona kazoza tuyishikako kandi ibi vyo guturira amasoko cyangwa mbo ibi vyuko amasoko asha n'amagareri ni kimwe muri vyinshi vyotuma dushika kuri iyo mbona kazoza. Rero akabazo kanyica nibaza uvuze ngo aya masoko agumye asha gutya ni kimwe mu vyotuma dushika ku mbona kazoza. Ego sinabwaheze kukubwira bisigura yuko nubwo ari kimwe nagomara kumenyesha yuko atari ivyo vyonyene vyotuma tuyishikako ni ibintu vyinshi mugabo iki naco ni kimwe muri ivyo vyinshi ariko kandi kirahambaye kirakomeye kuko nta mbona kazoza tuzoshikaho tudafise uburyo ubwo buryo nabwo nibo bariko baraturira. Rero bisigura yuko ni kintu kishobora gutuma yambona kazoza tutayinjiramo. Ntabwo ndigera nsaba ideni muri banki sinzi nyene bigenda ariko nibaza yuko iyo umuntu asavye ideni muri banki sinzi ko ku byo bunguka ariko ndizera yuko ayo basavye atarisubira gutanga. Nimba baguma bari ku kwezi hariho amahera babungukira umuntu akaba yarasavye banki akajyana muri kuyidandaza mu aya magareri igahirayo ya banki nikaguma iharura inyungu ku kwezi urya muntu nawe atari karakora uwo muntu azohava yisanga aheranya amamiliyaridi menshi kandi ivyiwe vyahiriye mu isoko. Nibimeje kuvuga iki kibazo ni kibazo kitari kibazo c'umuntu umwe tuzosanga ari kibazo c'abantu barenga umwe kuko benshi imitahe n'amafaranga babagiye baragurana ari abayakura ku bakomersa bagenzi babo ariho n'abayakura mu mabanki. Rero ni iki kibazo nyene mvuga nti nta kuntu umwe yoja kwisigurira mugabo kwivugira kugira ngo bamworohereze ariko birashoboka yuko leta ifata ingingo ikavuga iti bivanye n'irisanganya ryabaye kubene ku banyagihugu ku gihugu kuvyerekeye banki leta ishinze itegeko iri n'irica isavye amabanki yuko yokorohereza abadandaza abita ko bafasha amadeni kuri ibi na biriya muri ico gihe ababanki abakora mu mabanki n'abantu kandi nabo nyene hariho nabo ivyabo vyahiriyeyo kandi ni isanganya udashobora kuvuga yuko ritaboneka ni isanganya rigaragara. Rero ko risanganya rigaragara leta irashobora gufata ingingo zizokorohereza wa mudandaza uno munsi ifumbereje adafise umutahi atabona nahazo kura yandi ko banki nizofa kumwongereza yandi n'ayandi babona ingene yahomvye ariko irashobora kumworohereza mu gusubiza. Aho muri ico gihe leta irashobora kugira ico ikoze ku bwanje ndabona ko leta ishobora kugira ico ikoze kugira ngo baborohereze. Uvuga ngo leta idasizemo inguvu mu minsi turashobora kubona intambara y'amabanki n'abadandaza babura ivyabo mu masoko. Oya amabanki yo ngaha n'amabanki asanzwe yitunganije neza n'amabanki asanzwemo abarundi bene wacu n'amabanki abahakorera batahura nta ntambara yoba hagati y'ababanki n'abadandaza kuko iryo sanganya ryabaye ku murango nta n'umwe atabonye ko ryabaye. Nta banki izovuga ngo uwo mudandaza ngo ariko arikawusha oya ahubwo nabo nyene nibaza ko naho leta itogira ico ivuze n'amabanki arashobora gufata ingingo bati twebwe turavye ibi na biriya mu ntumbero yo kugira ngo tworohereze abakiriya bacu
ibi n'ibi turabihevye cyangwa turavyoroheje, ibi biringo nimba ari ibiringo vy'imyaka 2 tubishize ku myaka 6 cyangwa imyaka 4, izi nyungu, izo nyungu mu mavuze, izo nyungu nazo barashobora kuvyiga bakamenya ingene buvyorosha, ntibibi bintu birebire. Ego nk'ibi batazo bariko barakora ntiziharugwe, kuva umunsi isoko yahiye bakavuga bati tuzofata ikiringo kingana uku, hama aba bantu bazoba bariko baraterera muri babantu bagize ibibazo. Ego nuko dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro cacu, hari akantu ntogera ntakubajije abantu benshi bakunda kwibaza. Dufise perezida mwiza cyane w'umukozi, arakora cyane pe ku buryo buri bintu byose abashaka bigenda neza nkuko abyifuza. Abantu rero ushaka bibaza ati none mushikiranganje wa mbere we bimeze gute? Nuko nk'akaruru gasanga nka perezida aragiye kugenzura ibikorwa birakorwa, nimba hari nk'amasosiyete ariko arubakwa, nimba ari amahinga ariko arubakwa, perezida w'ubwiwe ashitse hajya agasanga ibintu byarononekaye. Amaze gusanga byarononekaye bikamubaza akavuga ati naka, nimba ari umushikiranganje, nimba ari ubikuri ivyo bintu akavuga ati ndakwirukanye. Abantu benshi baca bibaza rero nakaye kazi kumushikiranganje wa mbere mu gihe twama tubona perezida w'ubwiwe ariko yiruka inyuma y'ibintu, inyuma y'ibikorwa bariko barirukanga. Umushikiranganje wa mbere tutigira tumubona nk'abavyiruka inyuma. Icambere no gutabura yuko turi muri leta mvye, leta nkozi. Ni n'amakuru atamwe mvuga ati dufise perezida mwiza. Ego Akunda ibikorwa kandi akunda n'abajene. Ku buryo abashaka ibintu byose bigende neza. Tunamushimire kwa kino kintu. Perezida wacu turagukunda. Uritanga cyane. Urakora kugira ngo abajene bose imifuko yabironka amafaranga n'akanwa karonka ico gufungura. Ego hama kubera turi muri leta mvye, leta nkozi, kenshi abakeneye kuja kuri terrain kugira ngo mu bikorwa avyirabira bikurikira arabi ingene vyakozwe. Mugabo hanini yamahaguruka iyo bagiye kubishikiriza cyane bagiye kuraba aho bikorwa bigeze byo guheraheza. Rero iyo bibaye biriye mukabona tuvuge nk'umushefu wa chantier baramuhagarise, tuvuge nk'umudeje mubaje ati mbe deje ibintu vyabaye nibiki kureke bakoze ibiguke. Icya mbere twibuke yuko perezida wacu ari mu bantu by'ukuri bakurikiranira ibintu hafi cyane. Gusa rimwe nukuri yarigiye nanje ndabi ingene akora, nkakurikirana ingene yamari ku kivi. Nukuri perezida wacu ubwe araruha cyane. Cyama niyo mvirana mbega hageze kuruhuka bigenda gute. Ariko ivyo navyo ni vyerekana wa murongozi musuku. Ariko ndaje nagoma nsabe by'ukuri nkuko mubivuze uburyo umushikiranganje wa mbere akora akazi harimo akazi kiwe. Harimo akazi kiwe kandi kwa hari iyo bamuhaye ibikorwa arabikora. Gusa ikibazo dufise ni iki cyuko kenshi perezida akunda kuvyikorera. Kumburene ko kundi amariko aravuga ati jewe abito ko bomfashije bamfasha ukuntu bamfasha nabi, kuko kenshi wamusanga atabishima. Rero kumbura akabona ati reka ndavyikorera. Mugabo mu bisanzwe hajya umuntu bamukuriye kuri tera umuntu mutoya nawe bari umushikiranganje kiyasi igikorwa cy'umukuru w'igihugu. Umwe avuga nka perezida ko perezida rwana n'ugwego kandi arekuriye kuvuga, arekuriye gufata ingingo yari yose. Mugabo kenshi ni ryari ishigwa mu ngiro ni mu gihe umukuru w'igihugu hajya avuye hajya abahaye nka krende umushikiranganje wa mbere abamubwira ati kora ivyawe. Umushikiranganje wa mbere acabonana n'umushikiranganje ajejwe ico gisata, hamugiye umushikiranganje nawe akacarondera umuyobozi mukuru nawe akacaraba umuyobozi asanzwe nawe akacamanuka muri vya bisata vyaba abantu bakoze yashantse kumbure. Hama rero bakaca biga ivyabaye n'ibiko biraba. Hama rero muri ico gihe
baca bafata ingingo bagaca berekana ingene vyagenze bagaca berekana ivyapfuye aho vyapfiriye ivyabuze ivyagenze ukura kuriya na cane cane ico perezida we yabonye bakagerageza kugisigura iyo rero babikoze baca basubira kandi bagaca babiduza babandi bibisata bagaca babishira ku muyobozi wabo umuyobozi agaca aduza ku muyobozi mukuru nawe akaca ashikiriza ubushikiranganji hama rero ubushikiranganji bukaca bujana ku mushikiranganji wa mbere umushikiranganji wa mbere niwe atanga raporo ku mukuru w'igihugu niyaga rero bishika ugasanga kumbure wa wundi birukaniye kuri terrain murashoye kumubona ari muri service bugiye yari muri ako kazi nuko kumbure mu vyegeranyo vyahabaye n'ubushaka n'amankete siwe amakosa yaguye ko kumbure basanze irashobora kuba ari probleme y'uburyo butabonetse ko vyabwirizwa birashobora kuba ari ibi na biriya ni vyinshi cyane hama rero ntihajya murindirira tuvuge basi ibiza gukurikira mukabibura ariko inzego zibijeje ziba zakoze ziba zakoranye na cyane cyane iyo babemereye ko babikora barabikora umushikiranganje wa mbere nawe avuga iyo yabonye ko bikenewe cyangwa yafise icyo yovuga vyinshi barashobora kubikora bikarangirira hiyo atarinze no kuvugira ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo ariko tumenye yuko ubushikiranganje bwa mbere burahari kandi burakora kandi bukora ibikorwa byabwo neza kuko uyu mukuru w'igihugu avuze ibintu mwe n'ivyo kuri terrain ubushikiranganje bwa mbere babuzi yuko babubwiye hama rero ukaca bukora hama rero ibisigaye ukaca bibarizwa mu bisata vyabo hama uwikosa ryaguye ko ndibaza yuko baba bafise amategeko baca bamukurikirana hariho n'abajana mu butungane hariho n'abandi baca birukanwa mu kazi n'ubushikiranganje bwabo mugabo umushikiranganje wa mbere ababizi aba yahawe raporo rero kubera izo nzego ziba zipanze uko abantu benshi ntibamenye ingene bikora ariko nuko nyene bikora uko nyene bikurikirana uko nyene yagiye abakoresheje ryashavu ry'umuvyeyi yasanze umwana yakoze akajagari umwana yononye akabatewe na erabe ivyo mwakoze nimutahe mwese hajya biba bisa no mu vyakubise umutwe ego nuko Madame Sabine ndagushimire cyane ndabashimiye ego twakoranye neza nizera yuko n'abantu benshi badukurikiranye babishimiye cyane kandi basanzwe banabakunda cyane turabashimiye twizeye ko n'undi munsi tubikoze ko muzoduha akanya tukaganira nanje abadukurikirana numva kubashimira gose hama namwe mushima yuko rimwe tugiranira ibiganiro numva kubashimira cyane na ekipe yanyu mwazananye Imana ibahezagire ikindi gihe niwadukenera ndizera yuko tuzokorana kandi aho no wanavuze uko bamwe bataza kuvyumva neza bambabarire ni vyumviro vyiwanje hamana umwose abafise icyumviro ciwe imbere y'ikibazo abajijwe ice natanze ivyumviro vyiwanje kumbure nawewe uje kuri iyi mikro urashobora kuvuga ibidasa n'ivyo navuze cyangwa ukavuga ivyegeranye n'ivyo navuze cyangwa ukavuga ivyo nyene rero abaza kumva uko batagomba yuko tuvuga baze kutubabarira turabashimiye bakunzi ba Teredora Richesse mwebwe mwabanye natwe mukadukurikirana kuva ikiganiro gitangura gushika ku musozi wa kino kiganiro Imana ibadohera umugisha mwinshi cyane aya masanamu yose muriko murabona nta wundi abari inyuma ya kamera yitwa Edimo Mundu Vice nanjye nitwa Aloise Sniper twari kumwe n'umuvyeyi mwiza cyane yitwa Madame Sabine asanzwe ari na Directeur General wo muri Oricom nuko rero ni umunyabanga mukuru ikigera cy'umunyabanga mukuru wa Oricom umva secrétaire général adjoint ni adjoint turabashimiye rero bantu b'Imana Imana ibane namwe Imana ibahe umugisha tuzosubira no hanyuma mubonanye utarakora subscribe kuri Teredora Richesse Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane ciao